Ego jewe nitwa Madame Ndayisenga Mariam, nkaba nserukira ishirahamwe ry'abakora imikate mu Burundi ya Pepebu. Mu ntumbero yo kwifatanya na Fondation Mariam twaje kugira ngo tugarukire kuri bene wacu bagorewe ngaha mu Mpimba. Ico gituma mubona twashitse ngaha, twazanye ibintu bitari bike nkuko mwabivuze, mugabo kuri twebwe ni bike, twifuza ko twari kurenza ngaha. Twazanye murabona izi ni envelope, twatanze envelope 100 twahaye buri mu prisonnier 10,000. Twazanye ubufu bw'ubuyi, twashizemo n'isukari, twazanye amasabune, twazanye impuzu. Mu bisanzwe novuga yuko uburyo twari dufise twatanze n'umutima mwiza, twabitanganye twiyumviriye. Si ukuvuga ko dutunze gusumba abandi, ariko twaravye tuvuga tuti reka natwe twifatanye na bene wacu kugira dutange akarorero keza, n'ubundi muntu yoba afise umutima aze kubafasha, kuko burya gutanga bitera umugisha, kandi gutanga ntibisigura ko utanga kubera ufise vyinshi. Iyo ufise umutima kuri wewe biba ari vyinshi, kandi murazi abantu bari ngaha mu Mpimba n'abantu bafise ingorane zitandukanye. Umuhaye 200 umuvyaye, no kuvuga ari umuhaye 10,000 hoho aramarana kabiri, ashobora kugura udukara, ashobora no kugura agatumbura kakamufata umutima, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu ngaha adafise n'ikimuraba. Mwabonye ko twafashije abantu bantaho nikora bacane, twafashije abana, abakenyezi bafise abana, dufasha abatamakazi n'abatama bari ngaha badafise ikibaraba, kuko hariho ukuntu umuntu aba ari ngaha abantu bakamuheba bakanamwibagira ntibibuke ko uwo muntu yoba ari no muri iryo bohero. Ni muri iyo ntumbero twaje kuraba abo bantu. Bisanzwe twari kuzana byinshi, muga twazanye ibyo dufise n'umutima. Ngibohero rikuru rya Mpimba hari abantu benshi, abamwafahije mwabahisemo gute? Aba twafashije twabahisemo dufatanije n'abajejwe kubaraba muri sociale. Ni ukuvuga ko twasavye ko dufasha aho nikora, banaho nikora. Mwabonye ko hariho abafise ababagemurira, hari twaravye abadafise ababagemurira, cyane ko mu ntumbero yacu dufasha n'abavyeyi bafungiwe ngaha bafise abana, kuko umwana asanzwe atangorane, nta kibazo bafise, mugabo araba victime kubera umuvyeyi wiwe. Muri iyo ntumbero twifatanije nabo kugira ngo bimwe wacu mugane mu Kirundi ngo ingumbirira ku mvyeyi. Akamutwo batera nuko nkuko nabivuze ubwa mbere, umuntu wese agira umutima. Imbere yo gufasha ugira umutima, ukagira ikigongwe, hama uwari wese akaza. Badashoboye gushika barashobora gushaka kuri ya Pepebu bakavuga ati ko mwebwe twabonye mu experience, so ubwa mbere tubikoze, tubikora no mu ma hospital atandukanye, barashobora kutwikara bakavuga ati mwe mu Pepebu reka natwe tubasunike, tubatera intege, hanyuma igikorwa mwagize gito kibe kininiya. Kuko hari kuza abantu 200, ariko ntibagirwa amahirwe yo kuza, taje abantu 10. Nukuvuga ko twifuza ko imbere hoza ari benshi. Nukuvuga rero notera kamo ko gufasha n'umutima, abafise uwo mutima n'ukuri, umuntu wese yumva ko nawe ejo vyomushikira, kuko gufungwa ntiwibaze ngo je ndi naka, ejo urashobora gusanga nawe waguyemo ukarugwamo ugakenera ifashanyo. Rero nimba badashoboye gushika, ndasubiyemo, nibaze muri ya Pepebu bashigikire, baze muri Fondation Mariam bashigikire, kiko ko tugikorane turi mu runani rw'intameno.
mu bisanzwe APPBU n'urunani rw'amashirahamwe akora imikate mu Burundi twishize hamwe mugabo burya umuntu wese abakeneye inguvu nizi nguvu twashize hamwe kugira ngo Fondation Mariam ni umuvyeyi areza abana ni umuvyeyi azi ibibazo bitandukanye ni umuvyeyi yahuye n'ibibazo byinshi nico gituma twishize hamwe APPBU na Fondation Mariam kugira ngo tugire hamwe nuvuga bigiye kugira ico vyongereza dutera kama bo bose batubonye ngaha ko badushigikire baze dukorere hamwe nabo baze twiyunge tube benshi kugira ngo dukore igikorwa kininiya turetse no mu mpimba n'ahandi dukore dufashe igihugu naco coroherwe n'imigambi y'iterambere tuyifashanye kuko mwabonye ko n'urunani rw'amashirahamwe rukora imikate iyi mikate rero twifuje ko hariho umunsi wahariwe umukate kw'isi iminsi yose uba itariki 16 z'ukwezi kw'icumi ubu rero twebwe twifuje kwifatanya n'aba bene wacu bari mu mpimba kuri uyu munsi duserebura nyene uwo munsi mukuru wahariwe umukate kw'isi nico gituma dusavye ko uko umwaka utashe turetse n'uyu munsi wahariwe umukate kw'isi hogira uza ati twifatanye dukora ikindi kintu ciza twebwe turi ngaha kugira ngo twubaka igihugu dufashe abene gihugu badashoboye mwovuga muti none ko muri Fondation Mariam kumbure muje gufatanya na APPBU kandi tuzi ko mufise ibibazo bimwe bibagoye erega iyo ufashijwe nawe urafasha kandi ufashije Imana iragaruka ikakongerereza imigisha tugushimire cyane murakoze cyane Isaac TV